jewe na lavashe twahujwe nuko yahari umuririmvyikazi yarondeye ntiyamuronka uwo muririmvyikazi aca amuha inimero y'uwanje ati gerageza uvugisha nawe ndazi ko ari umuririmvyi afise impano. So rero igihe lavashe yandondera namubwira ati ngo uvugane na mama wanje like umve niyamuruhusha turakora umuziki je nta kibazo mfise na kareje saga gukora urumva. Hama ndashimira rero abafana nababwiye ko ubusitani buzimvye basha burazimvye ubuze ati aha nkasohoka nambaye nabi yo nkabura n'umufana abafana nukuri nawe mudukunda ari ibintu mutugirira jewe muhiri wacu jewe nko muri bino bihe nyene ubonye no video nta muntu adufasha ujya twita umukozi dufise ibintu vyose nitasha oda navuye muhira nkorofye like nogeje amasahani hewe ntabwo nyene wowe nyene wo muri quartier yiwacu ndakuje ko wowe nyene none iyo umuntu agiye gusoma like atari ahantu kure no muhira atafata taxi umuntu azosupport umuntu azonyizera nukuri basi kandi ngo ndiko ndabibabwirira mukiri bake like nk'ubu sangara umuntu atanze ngo ndiko ndabibwira myoza ngo ni nkuru genda ugire yo subscribe abantu bose bansupportinze nkiri hasi like batuvuye ko tugiri hasi siko je genzoronga sinzobibagira. Yo up my people, today mambo VP ladies and gentlemen. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Comme d'habitude, derrière la caméra, ni kuri microphone za WAGOS TV show. Je boy Khalid the MC, cyangwa se Khalid the promoter, aka la favorite, the baby London social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X. So kwa kundi family mu kiganiro cyacu super show, tugenda tubazaniramwe ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro bimeze fresh biri favorite. So keep your eyes on our media WAGOS TV show, cause this is the best swagger favorite one avec MC Khalid Shona show. Rabanza kwamaze kugira subscribe ku rubuga rwacu kugira ngo dushobora kwironkera amakuru update ku mwanya. So ntabarambire rero family nkuko mubibona imbere ya kamera ni kuri microphone za WAGOS TV show, turi kumwe n'umwigeme mwiza, umwigeme akeye atesa ameze fresh. Ku mazina ni Tasha Oda, ni umuririmvyikazi wo mu Burundi, aririmba neza, abikora neza muri 257 music industry. Ari tugiye kubana na mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Ntabarambire rero family, reka tumwikaze mu kiganiro cyacu super show. Tasha Oda turaguhaye ikaze mu kiganiro cyacu super show. Hello, okay. Sinzi umusingo ndabaramutsa gute. Hello abakunzi ba WAGOS TV show. Ariyo super show. Kiganiro ni super show. Okay, nibaza yuko sinivuga ngamaze kumbona ni Tasha Oda. Okay, umurundi kazi, muririmvyi kazi. Okay, ndabaramukije. Wow, thank you so much. So by the way, Tasha Oda, unapendeza. Asante sana. You look so nice. Uraberewe sana. So, ndaberewe nkuko mubibona mberewe hose. Ariko mu bintu bikuru byatumye mbego nibaza ko ari ikibanza ikibanza turimwe nituguma kugira ubone location sa neza ngani muri tuguma and amarori nambaye nayo muri tuguma. So ibisigaye nabyo byose nibaza yuko urabona ko ntovye. Of course. Naga smile ka bien. Comme d'habitude. Wow, thank you so much. This is Tasha Oda. Mu kibanza turimwo turi muri tuguma. So mbega gatonya muri tuguma hakorerwa ibiki bimeze gute? Narige tubona ko ni kibanza gisa neza fresh. Eske muri tuguma hakorerwa ibiki Tasha Oda? Okay, muri tuguma nibaza yuko tuguma mwese nibaza ko abakunzi ba Tasha, abakunzi ba Lavashe Entertainment tuguma barayumva. So muri tuguma ni ngaha nyene. Tuguma ni company ya tuguma tudandazamwo imipira, amakepi, amarori nkaya nyene nambaye, amarori ari class kandi ari like ari class kandi ntari expensive. Umenyereye yuko amarori ari class muyatuma ko mu bindi bihugu bitandukanye, ariko muri tuguma twarayabazaniye kugira ibintu bishishikare bigenda neza kandi ku giciro gike cyane. So uje muri tuguma ntiwidoga, dusi ibintu byinshi cyane. So welcome
wishikire urabe ama t-shirt turabona ama t-shirt ameze fresh y'amabara ama couleur hagiye atandukanye twese n'imipira iri vierge ndibaza murantahura neza iyo mvuze iri vierge atakintu kiriko basi ndabasobanurire donc batahole sans logo ushaka kugenda like ushaka gushirako brief muraza ngaha mukagura imipira mushaka twe turayibashira koko turabikora mudashaka naho muragura iyo mipira hama mukagenda abandi bakayibakorera so merci beaucoup. Of course, so big thanks Tasha Oda. So turangiye turabaramukije bwake canke mwiriwe umwe wese bivanye n'akaradukwirikirana aherereye hari abari kudukurikirana bari United States of America, abari kudukurikirana bari Europe, abari Asia, bari United States of Arabic, bari Africa, mu Burundi hagati tubabwira ati love you so much. This is WAGOS TV show. Rwanda nyumushigikira ibiganiro byacu mbega Tasha Oda. So ndagenda gwe ikaze kandi ku yindi show Tasha Oda mu kiganiro super show. Murakoze ahantu barakirana cyane. Yeah, thank you. Okay. Musanzwe umushitsi kugira ngo agumana ga smile agume ari motive ifoko umuha care bikwiye. Mwamaze kuyimpa kweli numva. Of course, so mbe neza mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nyezina mbega inyuma y'umuziki ndundi Tasha Oda asanzwe abarizwa mu bindi bikorwa bimeze gute? Okay, Tasha Oda numukozi arakora muri tuguma Tasha Oda numucafyi Tasha Oda numutetsi s'il vous plaît nimwitinye abantu mufise manza so wamagaye Tasha ni kwizina rya Tasha ariko arazana na team so Tasha Oda arakora decoration Tasha Oda arakora makeup and I ndibaza urabibona so iyi ni simple makeup yo kuja ku kazi ariko ndakora makeup kuba like abageni basoma mariage nimwitinya nutinye Tasha Oda out y'umuziki out y'ivyo kurabona n'umukozi arakora so ni Tasha Oda tubwiye yuko urakora makeup Tasha Oda uri umucafyi urashobora kudesina haro image mbona hajya hejuru sinzi ko Tasha Oda yadesinye of course no sitero so mbega Tasha Oda adesina ni type izahe zama destination yoba akora Tasha aracapa mvuze gucapa like ni vyari bwabe akazi ariko ndabitishijemwe nuko ndavyumva yuko ubu ndashobora gusubira kandi kubikora naracapa naringeze kuri like narimejeje gucapisha iki crayon hari asigaye ko nja gucapisha irangi so keneye dessin y'umuntu agucapana crayon kuko iri muri black ibimeze neza ndashaka kugucapira so abantu nabo bashaka ko nzobacapa like naratanga ibintu bijanye n'ibara giwawe so baza ko as soon as ndashaka kugenda kubibandanya kugira ushobora kubimetiriza fresh ugira inose isumba iyo ufise so watubwiye kandi ko Tasha uri umutetsi uraprepara ibintu vy'imirire mbega wowe bakeneye Tasha kuza kumufasha ama preparation dufate ni mu rubanza ni muri mariage cyangwa imanda zigeze zitandukanye mbega ashoboye gutuma ko Tasha arashobora kumwita bakaza kumufasha urubanza ibyo byose navuze novuga ko ari ibintu like kandi nze ndabivuga birashoboka ubu ariko kwa sinari bwabivuge like ntivyari like abantu ntibari bwabimenye ko ndabikora cyarize hoteleri out y'ishuri naraje ishuri ico gihe nyene nk'ikiriko ndiga no kwishuri razi ko hari umwanya wo kwiga kandi je after yo kwiga nariga nyene nkasubiramwe ariko nanye ndi umuntu nkunda kwiga ibintu bishasha so nibaza ico gihe nyene nk'ikiri kwishuri naragerageje kwiga hoteleri naho ntigeze ndonka certificat ariko bavuga yuko atafoto ntacabaye nibaza yuko byiza navyo nyene ndashobora kugenda kubandanya kugira ndonke certificat ikwemerera basi ituma abantu bavyizera ati Tasha okay arateka ndashobora kubakorera ama video ariko bamaze kubona certificat ndibaza barashobora kunyizera so very soon so thank you so much Tasha Oda muko mubibona cenye ko yajije kubitubwira so muziki gusa ntafise impano yo kuririmba yonyene arafise impano yo gucapa yabitubwiye Tasha Oda arafise impano yo guprepara yo guteka ndakati ararenze urashobora kumurondera akashobora kugufasha so mbega Tasha Oda
tugerageje gutangura kwinjira neza na neza mu kiganiro cy'iwacu hari ubonye Tasha Oda igambero no munsi hari umubonye igambero mbega Tasha Oda ninde ku muntu yoba mubonye igambero no munsi kuri TV ya WAGOS TV show. Okay, Tasha Oda nibaza ko byinshi namaze kubivuga. Tasha Oda ni umuririmbyikazi w'umurundi kazi. Okay? Ava hehe neza na neza amazina nyakuri ya Tasha Oda hiyo sinjayo kuko ku muntu icambere kwanza umaze kumenya ko Tasha ari umuririmbyikazi usimbira kuri page yiwe ukagenda kuraba of course ibikorwa vyiwe umaze gukunda ibikorwa vyiwe uraraba n'ibindi biganiro yakoze ko sinoguma njya ku TV nsubiramo ukagenda ukaraba ama interview nakoze amazina je abantu bose naravuze amazina so go urabe amazina so ariko sinokubanira ku mazina y'abavyeyi ni ntaho nkiriye autreye ya ayo niyo mazina yiwanje so Tasha yaje kubera kuririmba and meaning ni nziza ushaka kumenya meaning ya Tasha Oda numukobwa ari independent. Tasha Oda numukobwa ari independent like ari independent umwana myiza nkuko nyine like ari kind yeah novuga ko ari meaning yayo nibaza ko ariyo meaning yayo. So of course thank you so much so ni Tasha Oda muri kano kanya ubarizwa muri 257 music industry ntage kinini yagiheze Tasha amaze kuza mu muziki ndundi numwanya mutonga cyane Tasha amaze kuza mu muziki ndundi bikagaragara yuko Tasha ariko aragira aduga intambwe ariko araperforminga canke ariko aragaragara mu buryo budasanzwe tutari tumenyereye so mbega Tasha Oda ugerageje kuraba ugitangura umuziki hama ukaraba naho ugeze muri kano kanya mbega wowe bibona gute Tasha Oda? Yageje kuraba aho narindi naho ndu of course ugerageje no kwanaliza umwanya ugiye muri runo ntambwe ugezeko novuga yuko ni ntambwe nziza ariko hariyo nziza na nziza cyane jewe ndi kuri nziza ibintu byose no gushima uko byo bimeze kose nibaza yuko ndashima Imana ego ndashima naho ubustari burazimvye reka my god so nibaza ko ari intambwe nziza ko naciye mba popular ariko navyo nyine ndabishimira muri Lavasha Entertainment nagiye muri label imaze kubaka izina nayo nyene so nibaza yuko bitigeze bingora cyane abantu kumenya kuko deja hari umu manager wanje already bari bamuzi so nibaza ko yarambereye promoter myiza so ni Tasha Oda mekano kanya winjiye muri 257 music industry Tasha Oda nguyo arasohoye igisasu ca mbere Old Man arayiduhereje indirimbo nziza nguyo Tasha Oda akoze indirimbo igira kabiri ari kumwe na Alvin Smith indirimbo Delila nguyo Tasha Oda kandi ku nshuro ya gatatu aduha indi indirimbo kandi yiswe Tamu indirimbo zimeze neza indirimbo zifite amasanamu ameze fresh biragaragara ko Tasha Oda afite talent yo kuririmba kandi aririmba neza so Tasha Oda hanze hari talent nyinshi hari abaririmbyi benshi abana benshi bazi kuririmba ngaha hanze ariko Tasha Oda uragiza amahigwe urarose management ishobora kukumanaginga mu bikorwa byawe bya misi yose ngo Tasha Oda uratanguye kugira iki watanguye kumenyekana mu kanya gatoya so mbega Tasha Oda ashimira abantu abahe muri urugendo rw'iwe rwa music watubwiye manager wawe Lavasha eske abandi bantu Tasha ashimira apari ya Lavasha Entertainment bo bari abantu abahe so je nibaza ko nzoshimira rimwe ko sinda like ariko reka gushima byo ndashima ariko ndazo mugenzi wanje umugire kinacha kubwira ati sinda gushimira umunsi nzoshimira rimwe so nibaza ko nivyo gushima ice muri wacu baranyishije gushima ikintu cyose kiba gito canke kinini like ushimye kuri gito kinini nawe nyine uzoshima ariko ugiye uravuga ati aha no ikino ni gushima kugira Imana ivuga ati like ibi bikendera mu yarashimye so none why nto mutamu so cyambe ndashimira umuryango wanje of course umuryango wanje kuba warantahuye kubona ivyari byoroshe
ivyari vyorosha ariko Imana yarabaye. Donc vyaragoranye kugira ngo umuryango wawe ushobore kugutahura tasha oda muri bino je music. umuryango wanje ni vyari bigoye like too much kubera bari bazi ko nkunda kuririmba. Ahubwo abantu bari babagoye naba like baje abantu bari behind y'umuryango bari roshe y'umuryango ati wabonye okay like family ati wabonye wa mukobwa wawe cyangwa bagenzi bamubonye eske like za umva ati yasavye none bari updates ati inkuru shasha yatasha iri hehe tumutemwe mama wiwe ati none ari umusimeze gute isi so baza ko ntivyari vyoroshe muri ivyo biko mwira barabintahura ariko bamaze kukumva abantu batanguye kubivuga nabi mwira nyine barakwemerera like barase reason yo kunyemerera kubera yuko jewe ikintu cyacu cyose ngoma kugikora ndahanuza umuvyeyi wanje of course. So rero igihe lavashe yandondera namubwira ati ngo vugane na mama wanje like umve ni yamuruhusha turakora umuziki je nta kibazo mfise na kareje saga gukora urumva so yaraje baravugana mama wanje aravuga ati okay it's okay nyimba uko like nyene mugende mukore Imana ibayizegera ariko rero iyo umuntu akwemereye ikintu ntabazi like babaza ati agiye hariya ibintu byose bizoba bimeze neza okay agiye nk'umuririmbyi ntazi yuko aba bafana tuba twishiriye ari abantu bafise critique zitandukanye bafise amajambo atandukanye donc yaremeye ariko ntibari bari radio kwakira ama feedback baza kuronka out. So rero nibaza ko after yo kubona ati feedback ati none bya bintu nemera nibi abantu bagatanga ku create beef na mama ngo ya mukobwa wawe so sinovugira hejuru ariko ndashimira umuryango wanje ko uranahura like urumva ibintu byose ni process ni baranahura kuri ya ntambye 100% ariko like intambwe bamaze kuntahuramwo ndayishimira Imana and ndashimira La Fashion Entertainment yanyimviriye so ndashimira kwanza ni Imana yari gutangura hama hama Lavash hama bavyeyi kunyemerera like gufata ayo mahirwe hama ndashimira rero abafans ndabakunda cyane ndabashimira ko like kukwakira nk'umuririmvyikazi si ibintu like ego Lavashe ariko kuvuga ati je ndamuzanye tasha ariko bakavuga ati none uwo mukobwa uzanye ati none oya ntidushaka uyo nimutuzanire ubundi ubu rero babuze abandi bakobwa baririmba so ndabashimira cyane kuko aha hose ngeze nibo kuko je nari gusohora indirimbo ikaja kuri YouTube ariko nibagende kwiraba so urumva umuntu wese yashize amayinite umusenge mbumukire like ndonka amafaranga kuko gukira ni ku mutima siko basengere ndonke amafaranga ko je mu mutima deja narakize basengere ndonka amafaranga afatika ku buryo umufana zaturahura umufana aho duhuriye akazwa no akacayandika cyane ko turi umunsi twahuye Natasha ko ariko jewe ndi umuntu ndibuka iciza umuntu yangiriye so like je umufana wanje rero ndakubwira je naho nkenye duhuye burya were mu bantu bakenye Tasha ndakenya amafaranga nibaza yuko burya ubukene bakumuntu ariko naho nkenye sinoreka gusa neza rega munchishi ndakari kwandayivuze burya hari umuntu washobora gukina gatagata nkuko kiwawe birashoboka cyane rero none baza gutunga ni gute nibi kwambara neza no kugira iki like gutunga no kwambara neza no gukora ibyo ushaka ukacugira n'amafaranga uziganyije ukaba ufite ati ukavuga ati je ndabayo neza ariko ndafite n'ayandi mafaranga hariya muri konti hajya ni uri umukire naho kwambara like what jeri bisanzwe kwambara neza na myenda bikora kuva kera so ariko niko akundi nyene uvuga ati nababwiye ko ubustare buzimvye bashe burazimvye ubuza ati aha nkasohoka nambaye nabi yo nkabura n'umufana abafana no nawe mudukunda ari umutugirira sha ndagutera histoire jewe
jewe abo mama bose barahazi ndumuvyigirisha sinda kwasubiramo jewe nawonzi je kandi rero ikindi kintu naco like jewe muhiri wacu jewe nko muri bino bihe nyene ubonye no video nta muntu adufasha urya twita umukozi dufise ibintu vyose nitasha oda navuye muhira nkorofye like nogeje amasahani none wako nizera nakuriye ikiganiro geze nahise nayo nashize kutuntu n'utuntu ariko jewe ndumuntu nakira situation so ndumuntu ndakora akazi kuko je ndi nyene atamukozi arutegereza gukora akazi so ndi mu bihe bitoroshe udafise umufasha so rero ngiye nko gusuma nkagenda nko kugira ikintu kanaka niyo nigiriye n'amaguru tubona abantu bariko barantabura muri quartier ngo none ngo yangu nangu uri kurasarisha ngo mbona amaguru hewe ntago nyene wowe nyene wo muri quartier yiwacu ndakuje ko wowe nyene none iyo umuntu agiye gusoma like atari ahantu kure no muhira atafata taxi hewe umva ubwo bukire ndiko ndasaba imana nzoburonka ryari ndiko ndasesagura so je ndizera yuko abantu kwanza muri rusange ndabasabye muri societe yiwanje mu nyakire basha ndabasavye kubera yuko ndi muri music ndi muri music iyo ndi muri quartier iwacu nkaja gusuma nimumbuza amahoro kubye n'ubuzima bwo muri quartier nyine ubuzima bwo muri quartier burya n'ubuzima bundi buri out y'umuziki numushake rero ko nzamva muhira nakabije ngo nambara ikirato gifunga mbona nyine muri za style nyine mba nsohotse ngiye ku kazi no way sasa rero ni munyakire kandi ndababujije kumbuza amahoro ngo tasha ngo uri kugenda n'amaguru ngo yango ngo wari gutuma undi mwana ngo gusohoka no igihe nzobangeze kuri ugo gwego like muzobibona ariko muri kino gihe ugo gwego ntari ruriko ni munyakire mwe kutuma mbaye insecurity donc we hari ugwigo tarashika ko bagutahure banahure okay basi abo bantu bakunda kumbona ndiko ndagenda mu midugu umwanya wose ni munsengere ivyo byose muko muransaba jewe ni musabe jewe ngo ni mubwire imana ati imana turakeneye ujya mu stari wacu turamukunda mana muhu umuduga so it's okay nzobikora byose gusohoka ahantu no kwibotike basha nzosoka kugira nyine like ngo ndabagwisha ngo turatugwisha no what man je ndi muhira man okay tubanda donc ubuzima bw'igistar n'ubuzima bwo muhira bazibara barabitandukanye biratandukanye cyane of course abantu banyifotorera ngiye gusuma bakamfotora ndiko ndiyumvira hana ya mafoto yaje ndabona bamposta hajya bange petite ko bakubitse kandi nkabibona shaka ariko aramfotora nande nkakawo gacopo avuga ati none se none ni mufotere basi bazovuga ati jya mukobwa okay basi nibikoga muri wa barabikora none bivuze yuko kumfotora ngiye gusuma like ndi mu bintu by'akazi ndiko ndakora none ni bisanzwe sinzi mentalite yabo bafise ngo ndagufotoye ngo mana ngo yifoto ngo uzoma mahera hemye cyangwa na mahera usoma amafaranga kugira ngo nta ngo ngurumva ngo ndaguposta twawusi je ndi muhira je ndi proud yo gukora akazi ko muhira mugenda raronka mahera je ndi yakira igenzo yaronka naho nyene ni bon ariko mugenda raronka yakira so mbega ikintu cyo kuboneka cyane Tasha ikintu cyo kuboneka cyane hanze mu bafans kenshi uri mu star ubwo nta kintu byoba byica kuri career umuririmbyi biracica sasa rero bimaze gucica ariko yo ufise yo atakintu ushobora kubikorako none uriyica nk'uko nyene biramwo kandi nibisa like birica akazi gumuboneka ariko mu gihe utararonka iyo déplacement mu gihe like ivyo bintu byose wifuza kuko abo bose mubona babifise ibintu byose ni process je ndizerera muri process nimba ntararonka no munsi ejo nzoro so rero nyimbura umunsi ndiko ndica brand kubera ndi mbuba ariko barambona canke ndiko ndagenda niki so ejo brand yandi zo bimeze neza ko yanzo bandi mu muduga avuga amen hallelujah so ikintu ndiko ndavuga rero nyene jewe nyimba ntarabironka nyene ntaco birantwara hama management nayo ntiyabona ati biguma byica akazi cane
bazomya moto cyangwa iyo kinga cyangwa umuduga je ibintu byose umvira je situation yose nyimbuze ikintu ca mbere nikundako nukuntu nakira situation vyoroshe situation yose ihindutse ndavuga ati okay soko ihindutse reka njane ni so rero nk'ubu nejo hogira umuntu avuga ati tashaje ndagushirira uwo muduga uko ara deservinga kuri Imana yo muhezagira cyane okay Tasha Oda hakiri wavuze ati abafans barashobora kugusengera kugira ngo ushobore kuronka amafaranga ushobore gutunga mbega umufans yo gufasha gute yo gushigikira gute kugira ngo ushobore kugera ku nzozi wawe sinovuga hejuru indira kumfasha ni umviriza mani donc support turabizi support ni nyinshi ukuntu urongowe na mpemuyera cyangwa ukuntu botemera mpemuyera bafite ibindi bibarongora so ukuntu nyene uvyumvira gusapotinga umuntu gusapotinga umuryango hari umuntu numwe abikwigisha ni nkuko rero ushobora kuvuga ati uyu muntu reka ndamusapotinga sinabwo ngo ndamusapotinga iki ushobora kugaragaza ubukene bwanje ariko icyo ushobora gutanga nicyo nyene je ndacagira kandi gusa n'ubu hari abantu babikora of course bategereza ko bahari behind nabo nyene ndabashimira so niyo nawo watumye ubona sanez look nice pretty of course okay so thank you so much Tasha Oda turabizi ko amasupport ni menshi ujya mu fans ujya mukunzi w'umuziki ndundi cyangwa ujya mukunzi w'iterambere ashobora kuja ku rubuga rwa Tasha Oda agashobora akagira subscribe hari undi ashobora kuja akagira partage agashobora kugufasha Tasha kugeza ibikorwa vyawe hari yakure izo zindi zana ni support duhuriza ko tweshe Tasha nkuko wabivuze je nukuri ni Tasha Oda ego basi nawe utazi kakadufate basi utazi ku mazina ni kandi wewe nyene igira ko tazi kandi rero wowe ni wikura babeshera barazi kuko abanyene kuri commentaire ku ma commentaire bafati ya mbere mu comment yo umviriza uzibona uri commentaire ariko imisi yose mpora nivira mu kiganiro ndabwira ati basi commentaire zuragira tugufi nturusha umuntu gusoma commentaire hari umuntu agukoporora igitabo akakubwira amateka yawe hari umuntu umva ukavyuka ugiye ku rubuga kuraba ati ikiganiro cari kimeze gutwe kisangira uri commentaire sha ku buryo ninjya uzibonye ubanza kubonamwe urugero commentaire apeti kacihera sa abafana ndabasaba bagende like kira subscribe ndabafite ibikorwa byinshi cyane collabo nyinshi cyane ziko ziraza of course collabo I mean collabo show na show I mean show Nusa rero wowe umuntu ndashaka kugenda gukunze gukora akantu fyo ndako man akanogera ku gusuka okay wewe nyimba okay twese buryo ntibungana ubuze amamega urashaka kumbwira nibaza yuko ku bafana ba Lavash Entertainment ku bafana b'umuziki ndundi kugira ibikorwa vyane nibaza yuko ego turakoresha ama Instagram ni bon ariko si bose bafise uburyo bwo gushika basi bagenda ku ma Instagram kuki ariko Facebook biri very easy sa ushaka kumenya rero inkuru ibituntu nyene nguma ndabatamu tuntu tuma tubanezereza genda kuri page ya Tasha Oda iyo page ya Tasha Oda si yindi Alvin aramaze kuipartager ngende murabe muri nzea ziwe urajya ama publication yiwe urashobora kuyibona aje wanje shasha kandi guhera ku munsi wejo ngiye kubatamwe ibintu bikaze sasa rero nuhendwe nutwo tundi page zari ziwanje nuko nari naratanzwe n'amajambere so rero ndasavye mu nteze imbere mu buryo bwose ngende mugire subscribe kuri Instagram kuri Facebook nibaza ko imbuga zose ndiko kandi bose ni ku mazina Tasha Oda nsimpindura ni Tasha Oda so ndabakunda cyane kandi nukuri umuntu azosapotinga umuntu azonyizera nukuri basi kandi ngo ndiko ndabibabwirira mukiri bake like nkubu sangara umuntu atanze ngo ndiko ndabibwira myoza ngo ni nkuru genda ugire yo subscribe abantu bose bansapotinze nkiri hasi like batuvuye ko nkiri hasi siko je genzoronga sinzobibagira
uzowashimira iyi video irahari uzogira gusa ati Tasha ibiso wabivuza abafanzi urabazi rega izi interview zose dukora naho zija uravuga ati Tasha wowe hari igihe kibyo wowe wavuze ati muri interview kanaka muri WAGOS TV ati ngo umuntu azo gusapotinga azokora subscribe azogira iki ibikorwa byazo bisharinga niwaronka nawe uzoheba ushima ati warakoze wowe baza kugura amamega ugenda kuraba indirimbo canke ibiki n'ibiki waza je ndabibashimira cyane ko ndabona n'umutima cyane umva mufise imitima reka sino ndabivuze cyane norira je fisa ama emotion ufise emotion ziri hafi ndabakunda cyane sinzi ko tugoba duheze ko ari ikibazo numva tutaye kurambaza abandi bose bambaza sindashika icyo kibazo ushaka kwenda kubaza mu kanya turagishikira no bisokwa nka gose kashobora kujya basi ku mboga za Tasha kugira ashobore kumusapotinga basaze genda amusengere basa musabire gisabisha ku mana ngo Tasha umuntu yarinze abona iki kiganiro antuka ntiyo ashobora kuba bamuvumishije ahantu simu akaraba tu no ni bon rega twese none bazaje ndaseze nkaje nko una telefone fils bon sure nkuna je na telefone fils usare uyu telefone iva kuri mibwe abafana mibwe nyene mukunda umuziki mibwe nyene nguma mpumunezero seje na telefone fils ni nkuko ranje iki kiganiro nzokibonera kuri telefone ya mere cyanye umujama jama ikisi ivyo niyo ni support kuko nyimba ugiye kurabira ikiganiro ugahitamo kugenda kurabira ikiganiro muri telefone y'umugenzi wawe cyatasha order uko nako ivyo navyo Yesu rukundo ngo nubwiyawuti ariko ndabona kwiyawura ugasaba telefone ati ndagusavye no kuri ngende kukirabera ku mugenzi wawe bisigura yuko no mugenzi wawe arakiraba like kubera wewe watumye ugenda kukiraba so je ndabakunda cyane ndabibashimira cyane so thank you so much tugerageje kugira indi step tugaruke neza na neza rero imbega Tasha order yamenyanye gute na lavage ni gari yahuye gute na lavage ivyo ntashaka kubimenya nutaramenya ukuntu Tasha order yamenyanye na lavage uri umusaba imenye biciye kuri WAGOS TV show c'est vrai warabivuze ariko umuntu atarabibona no musaze kubibona amenye iyo byazana nkuko nyine namanda baza yuko nobanza nkanga n'amazi nuko atari hafi ni atari uraza kuyanywa deje ntari okay so nkuko namanda bivuga ndamaze kubivuga abakozi ba Lavage Entertainment barabizi ko jewe na Lavage twahujwe nuko yahari umuririmvyikazi yarondeye ntiyamuronka uwo muririmvyikazi aca amuha inimero y'uwanje ati gerageza uvugisha nawe ndazi ko ari umuririmvyi afise impano wevugana nawe so rero niko kundondera bakundondera kuri telefone Lavage n'umuntu amezuko ibara girabura rirebura igera rirera so rero siza message ati bite ni sawa izo message ndazanga je urambye ati bite ni sawa nko wasanga umuntu muri nimero ati bite ni sawa aho gutera wivuga akarindira ko mbwiye ati ni bo muri bande urumva yarindiye kumva ati muri bande no vyerese ndabikunda je nukuri abantu banyandikira message bose hari ibintu umuntu mu buzima dakunda twuvuga ngo urumva ngo aragari kino hari umuntu akunda message itahuriza ati je nukubera iki donc ukandika message ukavuga ati nshaka no kuba umugenzi wawe donc irimo information complete ego sasa rero message ya Alvin yanyandikiye ari we manager kandi kuza ndamuvuga mu izina si vyiza je ndavuga kuko ajya navuga mu izina so manager aranyandikira yandikiye message ya message usangamo ibintu byose abana ngo bite ngo ni sawa karindira ngo uje ku murongo no yanditse message itahuritse ati sava umeze neza ndakuronderera ikiniki okay uri d'accord mbwira ejo tuzosinye contract so nkuko namanda bivuga sinavyemeye bwa mbere vuga ati umutubuzi ninde n'ubukene fise uwo ninde anyubahutse ravuga ati umuntu arihenze ko umuntu agomba nyibejewe dash n'ubukene arakubise swata kwi ati vraiment n'ukuri nako ndamubwira ati mpore n'ukuri gerageza handi bon
but no nizeye ko ari Alvin yanyandikiye nanzi ko ari uwundi muntu nyene karantura ariko ngerageje like no nyimba icyo kintu nagikoresheje no kuba nari meze nabi umufuko ahandi ho sinari kubyumvira kuko yari message iri itahuritse like you see ariko nkigeza gusoma message yiwe mu kanya naciye mbona message yo muri nimzikazi nawe nyine ndamushimira cyane kandi ndamukunda of course nimba atari bangora ashobora kumutubwiye manudi ni Kelina araririmba anaririmba neza cyane of course so yaciye nyandikira message ambwira ati nyene nkigeza gusoma iyo message naciye mbona message yiwe kubera namaze kubona na video kumwe na Alvin ntaranayisoma naciye mvuga ati ibi like Alvin yambwiye nibyo ariko sasa rero jewe hari gihe nari nashatse kuja muri music ariko ntivyakunze nca ndabihagarika kubw'impamvu z'ishuri sasa rero niyo mpamvu hari n'igihe kandi bigeze kundondera abantu benshi bandondeye after yo kubivamo bwa mbere menga nari ndavyinjiyemo ukuntu barandondera icyo gihe cyose sinari nshaka gusubira muri music sasa rero we yaje ukuntu yaje vraiment yari muri vya bemvuga ati vraiment ni kahe kadi ati niko ndiyumvira ati none igikonference gishobora jewe tasha ati none eske bimeze gute isi so yaje ndibubiye byo kurondera kadi yaje nkeneye ikintu kinyukipa so akimara kuza yaransabye indirimbo ziwanje ndamurungikira baravuga ati okay so good nibaza yuko bitatevye donc inyuma yawe tashari indirimbo yarafise yaramaze gushira hanze cyane je indirimbo zine ariko sinari maze kuzirecordinga ndazigumiza muri telefone yiwanje okay ntago nari bwadisohore wararecordinga kuzishira muri phone gusa narecordinga naragenda muri studio nje ndasaba abantu bansapotinga kuyo bashaka kumva kuririmba ukamwumvisha indirimbo akavuga ati wow indirimbo ni nziza sasa bya bindi byabajamanye na ati man twe tuzokora man tuzokora wewe wewe utabaye hit man je nzoguha hit urazi nyene yaro baririmbye basaba abagenzi basapotinga abagenzi babazi usanga ufite abagenzi presque bose bazi indirimbo ziwawe nurazisohora ariko indirimbo yawe ishizemwo nk'ubu muri nk'ahantu umusohotse bacavuga ati mani kuvuza zaze n'iziwawe so abagenzi banje sinavugira hejuru ariko one day ibara niyamezagira nzo like nzobahezagira tuzohezagira nako nabo nyine imana nzobahezagira so novuga yuko yaranya aheje kunyandikira ndamu indirimbo anumva ko donc yumvise ko icyo ashaka ku muririmbyi yarakironse like niho ndamubwira ati sasa rero we before dukora ivyo mu contract yose ko sasa rero we deme kuyanje nyumbani ingo muhira like fukane n'abavyeyi banje ko jewe sinkunda gukora ibintu mu kunyegera donc ubukene ibintu biboneka gusa ivyo vyaheranye n'imyaka iheze ubu nta ibintu by'ivyo ngo like no ubu harakantu nabonye nasinya ati ubu niwo mwaka wanje wanyuma gukora ibintu bijanye like ibintu bijanye n'amategeko basi ibintu muziki hanyuma nzokwikorera utuntu twaje mwe mutazi like karakantu nasomye mwibanga rikomeye so novuga yuko namubwira ati wewe sasa ingo muhire je ndakunda ikintu ndagikore ndi free ego nta muntu aronka freedom 100% no kubera yuko je nunda caba muhira ndi muhira you see peu importe ivyo nkora byose ndasa amategeko angenga nk'umwana w'umuhira y'abavyeyi you see ngo tuzoze muhira kugira je sishaka ngo nzoje muri studio ibintu vya music kweri ego nituvyama mu mwanya wose ariko iyo ugeze mu gihe ca music ushaka gusohora indirimbo hari igihe utawutevye kubera studio you see hari igihe amatara acika mukarindira you see so hari igihe rero usanga mu producteur yavuze ati programme je mfise muri kino gihe nizo mwijoro asanga muri studio vuye nka saa 7 y'ijoro of course you see wasinziriye wakoze you see warushe urumva ivyo bikoze warufasha muhira rero kubera muhira utigeze bibamenyesha ashaba baka uva nereko nzuri uri umwana w'umukobwa nibaza yuko banyine like
sininjira ubuzima bw'abandi bantu ariko kuri jewe ukuntu nzi muhira sinotaha niyo mpamvu navuze ati ibi bintu ndabikunda ariko muhira batavyemeye kweri bayi cyane donc muhira wanya abavyeyi iyo batavyaaccepta wari gucuhera batashe iyo ona baravuga yuko like simvuze hari abantu benshi iwabo babagwanya ariko basanze ibintu bakunda arivyo bibakidije n'umuryango gasanga ubwa mbere barabagwanya ariko step by step ibintu ko bagenda barabona ico kintu yevuriye bakavuga ati rega vya bintu umwana wacu munyuma gasanga ko kiratanga umusaruro umeze neza umva gusanga nivyo bintu vya mbere umwana ahisemwo neza you see so hari abantu rero bigwaniriye freedom iwabo kugira ico kintu bagikore you see ariko je narakunda kuririmba cane kandi nari mvye ati igihe kimwe vraiment na jewe nzomuririmbyi like you see ariko kubera yuko deja mu mutwe yaririmwe je nafite ikintu cyo gucapa cyane kuva ndi umwana muto niga nko mu wa mbere narinzi naracapa kwa gasore wa primaire primaire je kwanza kushibamo banyirukana kwishura ati umwana wawe natahe kuko amakaye yose wasanga nacafite umwigisha ari hari ako kibaho abandi bako bariga abandi bariga so nibaza yuko gucapa yari indoto yuwanje kuko hageze mu icenda je vraiment kwishuri ntivyanye bigenda neza cyane ariko je narabitora ariko si bya bindi ngo urumva ngo ntegeza kuba wa mbere no sinarifise iyo zari vyandi vy'amatanjante mu yandi majambo nuneza abantu gusa nyene narize narayejeje ariko nyene nariga cyane erega abantu biga cyane ariko gasanga naho yiga cyane afite ikintu cyo kwibagira akagoma yibagira isi ariko je cyari ikintu cyari muri jewe nakijagiye na concours yo mu icenda narikoze cyane narize cyane kubera ndonka amanota yo kuja muri interna ariko ntivyigeze bipasa naratoye ariko sinigeze ndonka amanota yo muri interna navuga ati ndose amanota yo muri interna hariyo interna y'Igitega ya bijanye na niyo nari niteze yuko nzojamwo kwiga ariko sasa rero jewe mwira ntibigeze banyemerera like iki kati we igira ibindi ivyo navyo uzobibandanya hanyuma you see rero nguma ndayibandanya uko nyene ncumbagira aragera igihe asha binci intege neza ndayiheba nca ndavuga ati ivyasi urageragereza ahandi so vyuko nyene so navuga yuko la vache yaraje muhira aravugana n'abavyeyi baramwemerera and after yo nga turatangura gukora ahantu umva umenga ati ndi friend ashobora gukora umuziki like just ndi umuntu wa mbere nkunda amahoro peace man je ikintu cyose naho banza ati ngiye guca amahera menshi cyane ariko bakambwira ati itamo amahoro n'amafaranga ibiye byose hari abavuga ati ngo yitwengesha uracari muto amafaranga atasha yo aheba agahitamwe amahoro je no hitamo amahoro umufungo kaureka umufungo no ureka ariko nkahitamwe amahoro manurati reka nibi inkuru ndende ntihagira abo tuvugira ibintu gusa jewe nkatasha simvuza abantu bose jewe amahoro n'amafaranga mpitamo amahoro so and after rero niho twatangiye gukorana na Alvin twarasinye contract ndatangura gukora rero nja muri la vache nyene baranyemerera abakunzi b'umuziki ndundi baravuga ati okay so turakwakiriye uko niko Tasha Oda ashoboye guhura n'umuririmbyi Alvin Smith so Tasha Oda turabizi yuko nta bugenzi bw'umuhungu n'umukobwa buba icyo ndabaza turagihurizako so niye ko relation rero iri hagati ya Alvin Smith n'umuririmbyi Tasha Oda narige tubizi ko nta bugenzi bw'umuhungu n'umukobwa buba byaratwenze cyane byaragiye biravugwa yuko Tasha Oda na Alvin Smith bashobora kuba bari en couple bashobora kuba bari mu rukundo turakeneye rero umuco uvuye kwa Tasha Oda eske twemeze gute niba tubari banga so je kwanza ikintu novuga je nabugenzi dufitaniye na Alvin go je ngoma ndamuvuga mizina ntabwo ari Alvin okay ni Alvin wawe je ni manager okay so novuga yuko nta bugenzi dufitaniye turakorana umunsi nabere byinshi nza kumuvugako nyihangana abantu mwari murinze ico ndavuga simvuga
sisubira kuko commentaire ziwanyu mwebwe yamwandika utuntu tugufi nk'ubu nago ndababwiye ariko sindababwira mwihangane gusa ikintu novuga nkuko babivuze nta bugenzi bw'umuhungu n'umukobwa nibaza ko ari ivyo ariko je nago turabagenzi turakorana turakorana ntago turabagenzi twe je ntarongo dutwenga ntimutwenga wapi turakora turi mu kazi turakora twe no gukora dukora ibintu umenya ngo gutwenga ngo yungu man ngo bimeze gute oya wapi kweri donc mu yandi majambo Tasha Oda na Alvin Smith sabagenzi barakorana numuboss ni manager wanje so uvuga yuko nta bugenzi kabisa donc nta bindi bintu birenze apari y'akazi hagati ya Alvin na Tasha Oda akwita mafi umukobwa wiwe Eko numva nubwo nawe twoja muri iyo yindi kote nta bugenzi burimo umva n'umuvyeyi Alvin n'umuvyeyi Tasha Oda bonge turabizi Alvin tuzi kari singo muri kano kanya sivyo umva sindi singo kandi sasa rero mwebwe mwaranyicana mvuze Alvin tuzi ko Alvin ari singo makaka mbega wavuze Alvin ko ari singo navuze Alvin none mubizi gute ko ari singo ndabizo ko jewe yarabimye none umuntu atari marié kwanza rega like sindiko ndamwinjirira sinategerezwa kubivuga ariko manager wanje je ntago aratanga divorce ni ntirasinywa nibarahebana 100% ngumva ngo bararekanye kiretse yuko update zoba zarancitse ko divorce yabaye birazwi neza ko Alvin Smith baratandukanye ariko ntarabasingo mbega tukiraho nyene Nirina na Tasha Oda hari horasa baba bafitaniyo ho bari ubujama buri hagati yabo ntayigeze ibaho kiretse yuko like twafollowinganye kuri Instagram arabona twanje gabona ibyiwe ariko ntitwigeze tuvugana kuva before nago tugeze tuvugana so ni kano kanya Alvin arapropose Tasha Oda ushobora kuja en couple nawe est-ce que Tasha Oda uritaye kuja mu rukundo na Alvin Smith cyane sasa rero erega mwebwe mwe mushaka kunteza abantu ikintu ushaka kuvuga sikindi none jewe okereka tuvuye basi ko ntanabikunda ngise mafi siko donc akwise mafi ntubikunda rega basi tuvuye ko ntabikunda kuko yaramaze gukora like urukuta hari uguta ivyo nibihura umukobwa na se wiwe ivyo nibibaho naho bigeze bibaho so sasa yo yaramaze gukora urukuta ati mafi ariko hagaritse kunyita iryo zina urumva ko ari bisanzwe ariko akinyita mafi nawewe byumvira so nibaza yuko kuri no mwanya ndumukobwa wiwe kandi yamabivuga ariko jewe sindabikunda nawe nyine hari avyumve nukunda kaguta mafi sasa rero warashobora wewe hari kindi kintu wifuza kakwita no kudakunda ikintu umuntu like nk'umuntu agwamagaye nk'izina kanaka canke ikintu cyose umuntu ashaka like canke tuvuge nk'umuntu agwamagaye nk'izina kanaka so nibaza yuko ari uburenganzira bwiwe so nawe kuvyemera ni wewe sasa rero wewe yaramaze gukora distance ya mafiye umukobwa like umukobwa na se sasa rero igihe azobona ati ivyo bintu vya mafiye umukobwa iki nivyavaho umva aho harashaka kuba amahigo abantu barabivugisha ngo yaha ngo bajye nibaberanye ni umugore mubivuga yaravyumvise yaciye ngita umukobwa wiwe abanyene niyo banyononeye abavotsi ngo no ngo dushaka uyu bani ni mutekane mbega abafanzi abakunzi bazatubwira muri commentaire mbega ziga video za Nirina na Alvin mbega ziga nizoryoha hagati ya Alvin na Mugire ngeze nababwiye ati none nyimba muko mushaka kongwanya ngo kuri ibiganiro je nimumvugire mu mpayo mahigo ibiganiro ni byinshi donc tuzokorana update tuzokorana ma like ibiganiro twatembereye Burundi twe ibiganiro byo tuhazo barimo creativity zitandukanye so rero wewe kucuza ukavuga ngo ibi bintu ntibijanye nibaza yuko muri mu bantu batumye ivyo bintu bitajana kweri kuko je bayitanga mafi kandi naco babindura abafanzi bari mu bantu musanzwe basarishije like nyene nari yakiriye ubu tuvugana jewe kweri ndi single uzi ko bijya bintu utasha bishobora kukubuza kuronka umufiance gute bijya abantu barashobora kwibaza ati ubu rero utasha umviriza ndagutera inkuru nibaza ko n'umugore ari marié
naho okay uri marié barabizi kuri marié barakurondera siko babizi uri marié barakurondera sasa rero je ndababwiye sindi en couple sasa rero umuntu aguma ashira mu mutwe wiwe ngo tasha ngo na je ndakubwiye ko banyita amafi sindavyanze kandi urumva yuko umuntu arinza kwita amafi yuko nta opportunity nimwe yo kuja muri en couple nawe so rero bamaze kunyita amafi muvyumve neza muvyumve kabiri nkuko je ndavyumva mubitahure sasa je sindi muri en couple nawe abantu biyumvira ko ndi en couple nawe n'umuntu atafise ko mugambi ara mufise ama projet nimuze baze none okay nawe no bandi muri en relation okay kandi ko ndi en relation none ubizi gute ko muri relation je nishimye ego rashobora kuba muri relation ukavuga ati n'ubundi none ko atanu umuntu ariko arakomakoma adodore donc Tasha eka mve kugumayo muri kano kanya urashobora kwakira so rero novuga yuko ivyo okay dufate yuko ufashe ko ndi muri relation nda manager wanje sasa ubizi gute ko nishimye jewe sinishimye urashaka gusanga sinishimye urashaka gusanga nishimye sasa rero wewe kuza ni gutatona chance ati none ariyo canke ntariyo so novuga yuko nibisanzwe umuntu agukunda aragukunda gusa peu importe sha turaza abantu bagwanye kubera urukundo iki none nawo novuga ati turi muri en couple nawe cyo kuza kundondera ntaraba marié hewe batantwara nabo bamaze gutwara nabo nyene bamaze gutagwa barabarondera hari abantu bageragezanye kumva ngo urabizi ko ari marié ariko kugenda ku murongo kandi aruvuga ati wana jewe mpaka kandi azi ko umuntu ari marié ego so nibaza yuko umuntu ari en relation atarabitangaza aravuga ko ari en relation nibaza yuko ari bisanzwe cyane kuza no kugerageza amahirwe ego so thank you so much Tasha ashobora kudusigurira byinshi twagiye turakubaza so twinjire rero neza muri 257 music industry Tasha Oda uraje mu muziki ndundi uratangiye gushira ibikorwa byawe hanze ni muri kano kanya ubarizwa muri Lavashe Entertainment bon ni indirimbo yawe muri kano kanya crotendinga indirimbo nuvuga ko ari inkuru ya zose indirimbo tamu yeske indirimbo tamu ubona yakiriwe gute iri ku rugero ikera kungudwa ku rugero wifuza wewe na label yawe bimeze gute so indirimbo ibezuse ije ibifise like ifise abantu bashobora kuyikunda n'abandi batoyikunda so novuga yuko ni indirimbo yari internationale bifanye n'umudiho bifanye n'amajambo nanditse ifise n'amasanamu meze fresh ifise n'amasanamu meza ni indirimbo kuri Trust Music umuziki nibaza yuko ku munsi bayishirako nk'inshuro nyinshi ni indirimbo ku TV bashirako inshuro nyinshi ariko sinzi ikibazo ngo sinzi ikibazo ko ari kubera iri mu Giswahili canke iki kandi azara abandi baririmba Igiswahili kandi Igiswahili kagenda ariko je uko nari ndayiteze ndashima ku bantu bayikurikiranye ni bon ariko igihe cyose umuntu aba yiteze ikintu kinini of course so kunenda yiteze like ego yarakoze neza ariko not too much kandi gusa rero hajya nuko twege tushira mu mutwe ngo ni maka kuri YouTube ari indirimbo kuri YouTube ushaka gusanga ifise ama viewers make gusanga abantu barayizi hanze hari umuntu yatubwiye ati ushobora kuba ufise indirimbo uri kuri YouTube ariko ugasanga nkuko nyene bivuze agasanga ifise views nkenya ariko hanze mu bantu ugasanga indirimbo yarashiragiye yaramaze kumenyekana ni indirimbo je narose feedback n'abantu batandukanye bahora bampa basi indirimbo y'ikirundi ubuze ati hari abafana b'abarundi bategerezwa kuza kumbwira ati indirimbo ni nziza canke nimbi ariko feedback ubu naronse kuri iyo ndirimbo tam yari indirimbo barabantu bavuga muri Congo Tizi yamanyene connection zitandukanye nabajye abantu nari mfise hajya indirimbo yose ibifise ikindi kintu ikuzaniye like abafana baje barabafana batandukanye nabo nari mfise yanuvuga ko ari cyo cambere nshima cyane so ni manager wa Tasha Oda yavuze yuko akarakura abatasha arakubonamo ikintu gikomeye cyane muhazaza h'umuziki wawe ndetse n'ahazaza h'umuziki ndundi biragaragara ko muri Lavashe Entertainment bako baragushira mu buryo bwinshi bako barakora bishoboka byose kugira ngo Tasha ashobore gukora ibintu bimeze neza narijya Tasha na wewe nturiko uriko urakora cyane muri 257 music industry mbega ni ikintu kihe usezeranya abakunzi b'umuziki ndundi ikintu kihe usezeranya Lavashe Entertainment ndetse n'abakunzi ba Tasha n'abakunzi b'iterambere muri rusange
Okay, ikintu uvuga si ikindi. Ikintu abasezeranye ni ugukora cyane nkabahasho kagoma ndabanezereza je sinzi jewe umuziki kuri jewe like ni ikindi kintu jewe umuziki n'ubuzima like ubuzima mbabaye nuzi umva biranditse na biography yanje biranditse ati music is my life because je any situation zose ndimwo kugira ndazivemwo n'umuziki uramfasha so kuguma ndabaha music zitandukanye ndabemereye yuko ku bantu batari yumva mu mirimo zigende bakavuga ati je vraiment Tasha ntaranyemeza. Okay, so wait, wege nikora subscribe uzura kurikirana ivyo bikorwa kugeza ugiye uzovuga ati Tasha umunsi ati aha vraiment of course ati ego so novuga yuko ko turakora kugira duteze umuziki ndundi twese abaririmbyi bose so nibaza yuko ari gukora cyane kugira tuduze idarapo ry'u Burundi kanatsinda yuko abantu bariko barabona indirimbo zawe mu mashene atandukanye iyo mu bihugu byo hanze biba ari byiza cyane so nibaza yuko nyimba umuziki wanje nyimba uri kuravuzwa mu ma TV atari yo mu Burundi abantu bariko baraziraba ni kuvuga yuko bazomenya igihugu cy'u Burundi so nukubasezeranya ko ntazocika intege kuko nta nizo mfise agenda kuri manager wanje manager ndavuga ati kumutse manager kweli wani wacitse intege ati yo tinazofise naje vraiment nibaza yuko narizo yuko atazofise kuko uvuze ko zifise zitegerezwa gucika ariko maze gushira mu mitwe ati je n'ukuri nta ntege fise ntarizo bonca so ikintu novuga sinzocika intege nzokora nkore kubera yuko umuziki ndawitezemwo byinshi agafu kwaje kwa sana ego kandi n'ikizere cyinshi ko one day uzoshobora gushika kuri bijya byose Tasha wipfuza ego ivyo birategerezwa ivyo sivyo bitegerezwa ni kawaida mu yandi majambo y'igiso jewe tegereza kuko nzobwira ati mana none bimeze gute mari je ndasenga ndakora iki mani warafite dusenge dusabe tuzohabwa so iciri kora sengero n'umunsi kora sengero iterambere ry'iwawe ico no kubwira coco nyimba bitarashika n'umunsi ejo ni wewe kuko uzorabe abajya abantu bari bahari kera aribo bari baharawe canke bakora indirimbo so baharo n'umunsi hari abandi bari update ariko nabo nyene turabazi ariko abantu bari update baguma bazi ari bashasha so nibaza yuko uwabahaye naje bazompa kuko ni Imana iha bose abantu babi nabeza so sindi mubi urumva nyimbiha ababi nabeza urumva nande nzoshikirwa na ukabutari mubi kandi arajya tuzi ko umugisha w'umuntu ntiwibwa kandi ivyo umuntu bizira igihe ego vrem so umugore ikiganiro cyacu Tasha order haro message uvuga ati iyi message sishobora kuva mu kiganiro ntayishikirije peut-être kare message ku bakunzi mu muziki ndundi peut-être kare message ku bakunzi biterambere canke se ku bakunzi ba Tasha order niye message utogenda utabashikirije Tasha so kinoshikiriza abakunzi b'ubindundi b'umuziki ndundi ba Lavash Entertainment nuko mwage murancafuza mukanyita umuhabara w'umuntu so hagiye kuravuga ngo umuntu nundi barasohokana batarabivuga kandi ujya ntituvyire barahebanye ariko baracari mahe kuvuga yuko jewe ngo like ngo turadetinga canke kitarabivuga kuri kunyita umuhabara kandi je ntavyo nkunda sasa rero ndabemereye ko muri uno mwaka canke uwundi nduza ndi yankubi kandi couple yiwanje bon iri okay dushire ko point vuba cyane Tasha order ivyo muko muravuga bizoba vyabaye official canke narose uwundi agakana abafanzi bakandisa ahantu uzokanyibutse muri bantu ba mbere bagaruka utu video umuntu yatuvuze so ni kimwe muri ivyo so simvuze ko ari like nzo afise uwundi ashobora kuba ari uje nyene mwe muyimvira ariko amayigo of course canke nkazoba nironke uwundi mama higo kandi ugaca umodo presenta faster bien sana man of bien course so ndabakunda kandi mushigikire of course ngoma ndakivuga mushigikirane namwe nyene ko na jewe umuntu supportinze support hajya ibintu birazongoroka so iyo ugumushaka ko baguha wowe utari kuratanga
usanga like igihe cyose amaboko y'umuntu atanga Yeah. ntiyaguma ari hejuru naguma ari hejuru ntiyaguma ari hejuru okay umuntu aguma supportinga Yeah. nzomenya ati uyu muntu ibyo byose yaba ashaka kusapotinga Mhm. mani jewe mani nta mutima mubi nawe So, uzamusapotinga aho bwiza cyane of course thank you so much ndabakunda cyane kandi bizu yeah Shi- WAGOS TV show na jewe muca mugenda kuri Tasha Order Yeah. kandi abafitiye collabo nyinshi zitandukanye Z'ibisazi. n'abaririmbyi batandukanye kandi watwemereye ko guhera ejo ugiye kuduhereza ibintu bikari ku platforms z'iwawe yeah bien sana of course Yeah. so Tasha Order ndagushimire twashoboye kubana neza mu kiganiro cyacu super show ya nane ndabashimiye cyane kuko mwanyiyumviriye thank you so much so Tasha ndashobora kugusaba ushobore gusezera abakunzi bawe usezere n'abakunzi b'umuziki ndundi usezere n'abakunzi b'iterambere muri rusange yewe ubasezere ukoresheje ya freestyle y'indirimbo yawe yose wifuza iza kuba motiva cyane I love you, I love you, nakupenda wewe, nakutaka wewe. I love you, I love you, nakupenda wewe, nakutaka wewe. Penzi lako ni tamu. Nabwiye yuko umuntu wajya ariko arambesha yaje kuba nteranya ko n'indirimbo yanjye ntayazi ni kumixa oya indirimbo yanjye uvuze ati penzi lako ni tamu tamu nico kimwe ariko niko navutse wewe rero ako kantu jewe urazi ko sinshobora. rindire urazi ko ivyo bihanwa n'amategeko urumva Tasha je sishobora guhemba reka ngaho je indirimbo yanjye urayonoye Oya. kubera yuko je ko nayirimbye suko Jump. gusa ntacyo abaririmbyi ngaho barahari mwege mumbwiye muri commentaire ako kantu yashizemwo wewe wari ubwize gute ako nari mvuze Ndako waruririmbe cyangwa nta nako wibuka. ndakibuka ni tamu So merci beaucoup Shanda gushimiye cyane. so thank you so much yeah Yego. so family nkuko mwabibonye it was WAGOS TV show kumwe na Khalid MC mu kiganiro mutumiro wacu no munsi ya Tasha Order umwigeme mwiza umwigeme abikora fresh muri 247 music industry mugende mu mushigikire ku rubuga rwe rwa YouTube mukugira subscribe mugire like mugire na partage kugira ngo mushobore kumufasha gushikana ibikorwa vyiwe kure niwashigikira Tasha Order niwashigikira Tasha Order uzobe kurashigikira igihugu ko Tasha Order ni waje competing hanze igihugu ukaduze igihugu hejuru abantu bose bagusupportinga hazoba hagiyeme nguvu ziwabo so uvuga ati rero baze muri tuguma kugira ngo bashobore kuronka amakipe ameze neza Bakora amakomande kuri Yeah. internet ku bantu batari hafi. yeah Ego. of course thank you Bari so hafi much naho- yeah Bazi inbox bambaye neza no kugira hejuru. of course yeah thank you so much and the shout out to behind camera Crema Pro niwe kudufasha kugira ngo amasanamu ashobore kuza ameze fresh tubabwira ati turabakunda cyane love you so much see you later hasta la vista